Hello abakunzi bacu, abakunzi ibiganiro byacu turabaramukije mumeze neza, twe tumeze bien sana kabisa. Kuri kamera zacu murabona dufise umukobwa mwiza yitandiriye, ngira no muislamu kaza araza kutubwira byinshi. Hari story yiwe numvise numva mbaye interesse, nshaka kumubaza akabazo kamwe canke tubiri, reka ndamuramutse. Ni sawa? Ni sawa. Witwa nde? Kamikazi Sumaya. Kamikazi Sumaya. Hari agasirno numvise witwa Shumi mabuyu. Shumi mabuyu. Kubera iki shumi mabuyu? Kubera ngurisha hariho imibuyu ngurisha. Niyo mpamvu rero naciye nita shumi mabuyu. Okay. Watwaye izina ry'ibintu usanzwe ukora? Ego. None ko watanguye business ukiri muto, warahejeje ishure cyangwa uraciga? Oya, ndiga ndi muri terminal. Muri première. Yego. Umwaka wa nyuma. Yego. Abantu benshi biga bashaka gusanga avuga ati je ndaciga ntaragira ko ndondera amafaranga, kubera iki wewe wahisemo kuyarondera hakiri kare? Urumva ni ibintu byinshi uko nyene. Narabyiyumviriye. Narabana n'umukomere wanje abikora. Rero mbona babikunda sana ahantu hose, urumva naciye mba interesse, ndapima kwanza ndabigira nawe finalement aho nzoshikira. Ubona bigenda gute none? Vraiment ndashimira Imana ibintu byose, naho uhura n'ibintu byinshi gusa nuko nyene tugeza gusa gushimira Imana nakindi. None hari udandaje urashaka kuronka inyungu, ayo mafaranga agashobora kugufasha mu tuntu ukenera? Ego, tuntu twinshi. De mbanje nyene n'abatoyi banje. Mama wanje aherutse gufa, yarafuye, ça fait 3 mois. Ndije nyene, papa nawe yaragiye. So ego yaramfasha, urumva nta muntu mfise na mama na papa, nta muntu mfise wo gusaba sino telefona, shaka parfum, shakiki. So ndavyigirira je nyene, nkaraba abatoyi banje. Ni ukuvuga uburyo bwose ushaka kuba ukenera mu bintu wifashisha nayo mafaranga nyene udandaza muri utu tuntu. Ego. Okay, numva ni story iri interesse cyane, no kubera umwanya ugiye, ariko twari kukubaza twinshi, reka tuzorondera ubundi mwanya tugutumire. Ariko nashaka ugira icyo ubwiye abakobwa bashobora kuba bamwe usanga barahejeje ishure, abandi batarahejeje ishure, ugasanga nikaye arashobora kuba yisaba, nikaramu akayisaba. Nigiki womera nk'uhanuye abakobwa nabo? Icambere na mbere, twese twaravukanye ikintu dushobora gukora. Niwo mbwira ngo njewe na talent mfise, na kintu ntogira. Peut-être urafise don yo gutwenza abantu, urafise don yo kugira ama théâtre, don yo kudesina atavyuzi. Wowe ukavyikorera mugabo ugacugira bwoba bwo kubigira. Bon, du coup, tu dois faire. Tu dois foncer, tu dois espérer, tu dois croire en Dieu. Ibintu byose byoshoboka. By the way, hari n'abandi baba bafise ama problème benshi, ugasanga yiga. Nje ndazi benshi 90% benshi bari kuba bahevye ishure kubera navyo boshobora kuraba muhira kwiga. It's not easy. Gusa niga kuba strong imbere y'abatoyi bawe, ukavyifashamwo, ukaraba ico wokora. Hari abandi bazi no gusuka atavyuzi, ukamusuka abantu, kumbe urashobora gushira no muri social media, ukagira akazi kawe, kugura na salon yawe, urumva. Everything is possible. Okay. Yes. Wow, my sister, numva story yawe very interessa cyane gose. Reka tuzorondera umwanya habona, arabona ko n'amasagiye tugutumire ushe gutera intege abantu benshi. Okay, hama ndagushimire kuko uri kuba karorero keza kuri batoyi bawe. Ni ikintu ciza cyane, uri kuba isomo ryiza kuko burya barakurabirako. Ndagushimiye rero.
namwe murakoze nabashimiye Imana ibahezagire ibafashe namwe ku kazi twese dusapotinge Okay, abashaka rero kumushorera mwabonye ibyo adandaza ni ibinyene naberetse hano mushobora no kumukurikira kuri Instagram ni shumi mabuyu go hama uzoshaka kukurondera naho azoca ngaho nyene inbox muvugane ku makeneye information nyinshi uzozimuha. Bye. Bye. Merci.